byose na makuru avi Madrid yemeza yuko muri no mugwi abakinyi bahari barizera cyane ko bakwiriye bahagije kugira ngo bashobore gufasha umugwi wa Real Madrid witware neza namwe basore ku bwanyu eske byari bikenewe ko Real Madrid baje ku isoko canka abahari bari bakwiriye ariko hari indi nkurikira navugwa ngo cyane ati sinimba ari vyo kunda ko woje ku isoko gigura nigurisha zoba ari impamvu zuko ngo abakinyi babo benshi bari mu bibazo vy'imvune batariko barafasha umugwi wa Real Madrid ariko kukijanye n'abakinyi bahari ngo bo barahagije kugira ngo bashobore gutuma umugwi wa Real Madrid utwara ibikombe bifuza ko batwara ikintu mwebwe mugitahura muri ubwo buryo cyangwa Real Madrid ariko kuja ku isoko gigura nigurisha kugira bagura abakinyi rego ubundi bona Houston ugiye kuraba kuri equipe ya Real Madrid bayivuga ko umuntu bari mukuri kuko ugiye kuraba Swad ni equipe Swad nziza ariko kandi irimo abakinyi bona ko atari babakinyi bari ku rwego rukomeye cyane ko ugiye kuraba nk'aba ariko bona Robert Real Madrid twabonye mu mwaka weze yego ntitwaye neza kubwo kubura bamwe mu bakinyi bayo bagiye mu mvune ndetse n'abandi bakinyi ubona ko atabushobozi bafite bwo gushobora gufasha umugore Real Madrid kuza gutwara ibikombe rego ubu nicyo kibazo ndiko ndagarukako ariko bagiye ku isoko baragura abakinyi batandukanye bakomakomeye baragura ba Trent Alexander Arnold barazana Baravar Kareas muri rusange bagiye ku isoko gigura nigurisha mu mwaka uheze mu kwindwi kugira ngo bashobore kuzana abakinyi bazobafasha gutwara ibikombe muri uno mwaka turimo wa 2025-2026 mbese hageze aho babona ko abakinyi bazanye erega bona Houston nakubwira ngo muri football iyo uguze umukinyi nka betting ntubuzingira za kujya cyangwa ntiza kujya ni nk'ikarata urakina nibita niyo bita kugura umukinyi ushaka kumuzana wasanga azokumarira ikintu ukasanga akubira flop byaragaragara abakinyi ushaka kugura ukamuzana mu mugwi ntaze guhabyiza ibyo wifuza cyangwa ko amuzana mu akagira izo mvune amavunagurika ntabe consistent twaramenye umusore bita Ousmane Dembélé muri Barcelona baramuzana muri Barca uwo mukinyi yamaze imyaka gera kuri 7 mugamye imyaka 7 nta n'umwaka n'umigeze bakinira kwera ibibazo vy'imvune iyo nuko ati ntiya betting ura bettinze urindiriye ko mbega uraza kujya cyangwa uraza gutabura ni nka betting rero muri Madrid barazanye abakinyi batandukanye kandi beza kabona ko bafite amazina aho bavuye barabakinyi nuko ati bariko barakina neza umupira ariko bya bintu utategura umupira baguru nuko ati ni se betting cyane se ikarata umukinyi kaza kavunika kagira ikibazo cy'imvune akamara imyaka nuko ati imisi myinshi atakarakina mu kibuga ivyo rero nta muntu ashaka kubipreventing nta muntu ashaka kuza kubizibira buri wese byo mushikira yaba president wa FC Barcelona ya president wa Man City ya president wa Manchester United yashaka kugura umukinyi akaza kubera flop cyangwa kavunika so novuga ngo ugiye kura kuri Swad yino equipe ya Madrid niyo ma equipe kasona kifise Swad nziza abakinyi beza ariko ikibazo ni kiri hahandi nyene ibibazo vy'imvune ugiye kura nk'abakinyi bavunaguritse muri equipe ya Madrid ridika baturabiri hariya bari mu mvune kwa Madrid yes wofata akagunira akabashiramwe bokuzura no musi bakiye bari mu mvune kwa Real Madrid no Trent Alexander Arnold no mukinyi Dani Carvajal umukinyi Eder Militao nawe nyine ari mu mvune agize imvune hirya yo mu rukino rwo kwatana mu mitwe ndetse wari umugwi wa yari equipe ya Celta Vigo urukino basinzwe ibitsindo bigira kuri 2 kubusa n'abakinyi bashika kuri ni Dani Carvajal, Trent Alexander Arnold, ni Ferran Mendy, ni Eder Militao ubundi bagira kuri bane ubundi nanaguciriyemo Houston bane nabo basa n'abari mu bihano ni Real Madrid novuga nkuko bivuze kuri no munsi ifise abakinyi novuga bari mu mvune presque abakinyi bakina muri defense ndavuga muri abakina kuri kabiri uwitwe Trent Alexander Dani Carvajal kazana no muri act ndavuga witwa novuga ngo Eder Militao Dino Jesse niwe yaragarutse wanashaka na match iheruka yarakinyera aho iminota mike yo gukina aba master tuno baragarutse novuga ngo nka attaque cyangwa muri mediane abakinyi bose basa nuko bamaze kwikaragaruka ariko uri mukijari no mu mvune ni no mukinyi ndavuga Kamavinga umusore mwiza cyane agatse mu kibuga ubundi uriya musore baramubuze muri equipe cyera nyari wo mukinyi kabisa mwiza akate mu kibuga nimero 6 bakinja aba double pivot na n'uyu mugabo wo mu Faransa bita Olivier Chouameni umwaka isanga ko baratanga byiza muri akate mu kibuga ikibazo ni kimwe biragaragara nakota amaso y'umuntu uri kurara muri equipe ya Real Madrid si question Swad bakinyi beza oya Chembo rumengo ni equipe ubona ko rimwe na rimwe irikira gongo n'utozo tw'imvune ugasanga consistance kugira equipe iri hamwe kwiyiye biragorana muri equipe ya Madrid swat Trent aravunitse Carvajal aragiye haraje undi mukinya rakize undi aragiye donc ije ni no biko biragonga equipe ya Madrid ugasanga ikiri sanga Swad yabaye nto ikanari equipe ifsakinyi beza none akaroro nko kuri attack imigwi y'Iburayi ifsatsa nk'iya Madrid ningahe ni equipe nke cyane ugiye kura muri Mediano sivyo ko muri Mediano aringwiza murongo nyinshi nabonye zirimwo hatacuje ko baratanga muri equipe ugasanga niba abakinyi b'amazina magobo n'abasubiye inyuma ni equipe isakinyi beza mu giboga n'urwego nonga ati ni question ya performance ku bakinyi bora ko abakinyi basakinyi beza ariko performance ugasanga ni sinziza bivanye n'iki nuko guhuzagurika equipe iri mu bibazo banaka nubwo ngo iyo mu nzu atahumwe ku mwuka mwiza bwana Houston ari kibazo n'ubundi bigaragarira hajya mu kibuga nyene ho bigaragarira nubwo ati ni equipe ku ruhande rwanje ngiye kuraba
squad ni nziza abo question ya yindi urugero rwabo rumeze gute ubundi Robert na Houston Yego. iki kibazo ruvuga cyo muri equipe yitwa Madrid biragaragara ko twamaze kutubibona ruvuga ngo binyamakuru bivuga yuko ino nkuru nuvaho ya Real Madrid cyangwa se ngo imerezo no kwitwa Xabi Alonso umuyobozi wa ndavuga ngo witwa Florentino Perez turazi cyambere na mbere ko ari wamuheza novuga ngo wa mu president akunda kuba yigungira akavuga ati no munsi umukinyi kanaka ndaza kwanda murekura ndaza kwanda mugura kubera ko yavuye ndavuga ngo kontra yiwe yamaze kwikira narangira kuko turagaragara turabaki batandukanye niyo ingeso zo mukorerako abitwa ba David Alaba bajuko baza abitwa ba Kylian Mbappe bajuko abitwa ba Anthony Rudiger bajuko abakintu vango batandukanye baje kuvuga ngo baza kubura uno munsi turibuka mu mwaka uheze witwa Carlo Ancelotti ari muri equipe yitwa Madrid niho vyavuga witwa Carlo Ancelotti avuga ngo ninaronka umukinyi umwe canke babiri ntaco tuma ntatwara igikombe uvuga ngo cara liga Yego. ariko kuno munsi ntanagukiremo bwana Ridike yasavye umukinyi yakinira equipe ya Sociedad bamwita Martin Zubimendi ati sana umukinyi umwe aza gufasha Dani Carvajal kuri nimero 2 arabwiye ati wabakinyi mu bampaye mwana wa mama bwana president ndaza ko ndaguha Champions League na La Liga amubwiye ati Terio Sema ibikubinde bikuzanira tuvuga ntutugore rero no kuvuga ngo ino equipe itwa Madrid yuwitwa no kuvuga ngo Florentino Perez amaze kugeza mu myaka nka 78 wanashaka ko vuba yarakwisi yarafite imyaka 77 uno munsi Florentino Perez turazi ko muri equipe yitwa Madrid ari umwe mu bamenyereza nako ari mu bapresident nimba ku isi tuzi ko ari abapresident ba mbere ku isi witwa Florentino Perez ari mu bapresident uvuga ngo ba mbere bakora ibintu byiza kuko uravye abakinyi baciye muri equipe yitwa Madrid abo ba Cristiano Ronaldo abo ba Ronaldo abo ba Raúl abo ba Luka Modric abakinyi uvuga ngo batandukanye baje ku ngoma y'uwitwa nde Florentino Perez uno munsi rero hari abantu bakunda kuvuga ngo nta yiruka itabunda abantu bazi ibintu nabiriya nibo bazi bavuga bati uti yashaje rero nivyo ngo ndakubwire neza abaye iyo umuntu amaze kwikarakura haraho ukuntu gukura ko umwana akiri muto cyane hama gakura akaba umuyabaga no kuvuga ngo angana na wewe Houston angana na wewe Robert angana na Boris canke Enoch no ndatandukanye ndi umupapa wowe umuyabaga ndi umupapa reka kuzurana nkweto umupapa ko bafise abana aburyo bafise abana bangahe ga Robert na mwuka wera arahari rero kuvuga ngo uno munsi muri equipe yitwa Madrid Yego. Florentino Perez nawe nyene hari ukuntu maze ibisiko ndamubona ngo numwe wa president uvuga ngo nawe ubwabo bakoze ibintu vyiza mu gakuno munsi biko biragorana avuga ngo ivyo wakoze vyiza ushaka kuri kura vyonona nabonye mbere ngaho kiri no ngaho kuri Florentino Perez hari namakuru menshi akara namuvugwa ko mengo hari amwe mu makombo rakratera umugo wa FC Barcelona nayo tuza kuba tonayagaruka ko hari urakoze cyane uno munsi twinjiye ku kibazo uvuga ngo ca Real Madrid nimba natavuga witwa Florentino Perez ni kubera ko Florentino Perez ari we muyobozi wa equipe yitwa nde Real Madrid uno munsi equipe yitwa Madrid iravuga yuko ari umugwi mwiza ukiri muto kandi umeze neza mu bibanza byose uravyumva neza tudugire kuri ico kintu cyo kuvuga ngo ifise abakinyi bakiri bato ikagira kandi no mu bibanza vyiza uno munsi muri Real Madrid ntaco vuga ko je nkwemera neza yuko bafise attaque nziza atakizwe Kylian Mbappe witwa Vini Junior, Rodrigo, Brahim Diaz nabo bana bakiri bato ba Gonzalo Garcia n'abakintu uvuga ngo beza nimufise nimero ndwi mwiza nka Franco Mazuzu canke Rodrigo canke witwa Brahim Diaz aho ndemeye ko ari umukinyi mwiza waje kuri nimero 11 uwitwa Vini Junior nawe nyene n'umukinyi uvuga ngo mwiza ariko ikibazo garuka wana shatu kuri attaque equipe yitwa Madrid eske kuri no munsi muri attaque witwa Vini Junior ko twumvise amakuru avuga ngo ashobora kuva muri equipe yitwa Madrid akaja handi atandukanye ko twumvise ko bavuga ngo natembera kongeza amasezerano azomugeza 2020 nako kuko amasezerano azogenda 2027 uno munsi atavyemera batakoresha ku isoko uno munsi tuvuge tuti mugiye witwa Vini Junior yogira akabazo k'imvune cyakava muri equipe ya Madrid eske wata ko ufise equipe nziza kuko turabizi neza Real Madrid yatwaye ibikombe bitandukanye yatwa Champions League nuko yafise Cristiano Ronaldo nuko yarifise no vuga ngo abasubirizi beza amazina nkaba Lucas Vazquez amazina meza nkaba Marco Asensio ufise ba backup beza ndetse n'abakinyi 11 batangura mu kibuga beza yes uno musi rero umbwiye ngo ufise equipe nziza kandi ikiri ntoyi ivyo jewe rimwe na rimwe no vuga ngo urafise abakinyi batangura mu kibuga beza mugabo ntufise abandi bantu nabo boza kongereza inguvu muri equipe yitwa Madrid erega ari disque aho nyene si kese kutagira bando tushe nziza habwo ni kese ya meforme erega nugo Diaz kuravuga Ibrahim Diaz urugero yari ariko akiza muri equipe Madrid ko kiriko
siko n'abana bagiye kuzana ku isoko nk'aba Santuono ni wa mwana ubona ko nabo bwiwe equipe Madrid kiramuremera bivanye n'equipe ngene ingana ivyo rero ikesyo rero hagaze ubundi Robert muri equipe yitwa Madrid turemeye neza nka Presque abakinyi bose bari muri meforum ni nico gituma nico kibazo gihagaze uno munsi mugabo je nagiye kwanza ariko noshangira aho nyene ndakubazaga bona Ridike nivyo abajije ku kintu kijanye nuko Real Madrid atamugambi bafise kuja kugura abakinyi mu kwezi kwa mbere bivanye n'abakinyi bahari ngo barakwiriye kugira Real Madrid ishobore kwitwara neza ariko abakinyi bahari bakwiriye ko Real Madrid ishobore kwitwara neza nivyo mwana bisiguye mwadondaguye buri mukinyi umwe ku wundi ugagize kumva amazina y'abakinyi bari mu Real Madrid urumva ko reba abakinyi beza nari kibazo kiri mu Real Madrid gituma abakinyi beza twumva bahari badatanga umusaruro mwiza gihagaze he ubundi Houston na Robert yaranevuze neza avuga ngo muri equipe yitwa Madrid ni equipe igaragaza yuko uno munsi Presque abakinyi bose bari muri meforum uno munsi nimba nako ndavuga bya bintu bivuga ngo uno munsi afite Vini Junior uno munsi afite Rodrigo uno munsi afite Kylian Mbappé uno munsi afite abatwa Fede Valverde n'abakinyi uvuga ngo beza mugabo uno munsi batameze neza nimba ariko nasigura niko ndasigura Houston mvuga ngo buriya kwa Real Madrid nimba ariko ndavuga ngo nta bakinyi bafise ngo babasubirize uno munsi niyo mpamvu nagomba mvuge ngo mbega nico gihe cyo kuvuga ngo muri Real Madrid wewe uri Florentino Perez ngo nta mukinyi umufise navuze ko nzija kuri zibiri zivuga ngo wewe Florentino Perez uvuga ngo mufise umukinyi umugwi mwiza kandi bakiri bato uravyumva neza yanavuze neza aravuga ngo ico tuma tuja ku isoko tukadahugura abakinyi batandukanye nuko hora abakinyi bamwe na bamwe bo bagize imvune aho hantu none ngo bakangarukira ku cyo ubundi bona Ridike cyubandanya barakubwira ngo muri football n'ibintu bigira ko bibiri kugira ngo uzogire equipe ikomeye kandi equipe no gati ifise resistance haba mu kurunda ibikombe bya Champions League no gukompeta bwo gwa championnat utegeza ko ufise experience muri equipe niyo jeunesse muri equipe Madrid iko cyenda kubaza aho nyene ambabarira sindakwatse micro ya mbere inshuti yanje bona Houston nta kibazo gikora nshaka ntahuze neza kandi ndavyumve neza muri Madrid harabuze experience muri mu jambo rimwe urambye ati ntayihari cyangwa irahari birabaho gusigura nta experience hari muri Real Madrid twabisiguye ko Bwana Robert waravuze tuti kuri equipe itwa Madrid umukinyi afise experience yoshobora kuza kubwira ijambo umukinyi kanaka kumva nuwitwa Nuvango Dani Carvajal aba Fede Valverde baje ku ngoma yabande yaba Toni Kroos abako barakura mugabo umukinyi utakavuga ijambo likijana kwa Real Madrid nta wundi atari Dani Carvajal urakoze cyane mwico gihe Dani Carvajal nawe tuko turavuga ko ari we mukinyi ngo asike afise experience muri equipe ya Madrid ntahari ni wa mukinyi w'ibikondo kaburi gihe ko barakubwira ngo umumenyereza abwiriza ko afise umukinyi amufasha kubaka vestiaire n'umufasha kubaka abakinyi bari mu kibuga ko barakubwira ngo iyo Jude Bellingham ariko no rukino mbega hari undi mukinyi mu kibuga ambwira ati Jude Bellingham ibuka ko urakina Madrid ivyo navyo ntabihari utakina Borussia Dortmund siko ivyo ntabihari ikigize nimbi experience muri Madrid atayihari mbega iyo jeunesse yo irahari kuri jeunesse irahari jeunesse irahari kubera ko genda urabe akarorero dubere kwizajya Jude Bellingham Jude Bellingham ari mu myaka itarengana 23 gutyo witwa Ardagire afite imyaka 70 muri kano kanya Franco Masutuno bamukuye muri equipe itwa River Plate afite imyaka 18 nuvuga ngo no mwaka afite imyaka 19 urazana witwa Dean Ogersen nawe n'umukino uvuga ngo akiri muto ku myaka 22 uravyumva neza wagenda ukaraba abakinyi bamwe na bamwe nuvuga bakiri bato kuno munsi basa nuko baraba kuko ba Fede Valverde bariko baramera nk'abisunurura badani Carvajal ko barakura Lucas Vazquez bo baranagiye muri equipe yari ntibakiri hari muri equipe agenda namuvuge uno munsi ba Rodrigo imyaka 25 bakiri Mbappé nukuvuga ngo ugiye kuraba muri equipe ya Madrid iyo jeunesse ni ihari gusumba ahubwo n'abakinyi bafise experience nako no kuvuga ngo abakinyi bakuze kuno munsi neza cyane experience iri mu buryo bugera kuri bibiri bona Ridike na Houston hariho kuba ufite imyaka myinshi kwamaze gukina inkino nyinshi mu maguru niyo uronka experience ya kabiri icyo no kwita regime de l'équipe umuntu azi equipe kujya kwa Reece James muri equipe ya Chelsea the Blues umwana wa academy amaze imyaka ari myinshi muri equipe ya Chelsea azi kuva nikiko nkuko kwa ba Raul Asensio nikiko cyakoze muri academy arakizi amaze imyaka myinshi muri equipe nkuru iyi experience amaze kuba ayironka nk'ukurizinga abandi bakinyi ariko mbega afite DNA y'umugwi neza cyane iyo DNA urayifise icya gatatu mbega niba ufite DNA ukomaze gukina inkino nyinshi muri equipe ya Real Madrid par exemple siko nk'akarero nk'uyu muhungu bita Raul Asensio na karone hanze ko umukinyi afite experience mbega uwo mukinyi arafise leadership muri we
iri gushaka uri kapitene kuri kwa Busquets ukaba uri Busquets wakine Barcelona igihe kirekire kubera ko ari wowe mukinyi maze imyaka myinshi muri Barca bagwaye kapitana ariko wasakora leadership yiwe n'umukinyi atagira leadership ugasanga rimwe na rimwe ugasanga ari umukinyi ava ku ruhande aje gutanga kino kwitsa impanuro ku bakinyi batandukanye kugira kugira ngo Rafinha imyaka myinshi amaze muri Barca ariko uravye leadership afise iragaragaza ko ari umukinyi ubona ko nta gihe kirekire amaze muri Barcelona ariko ni wa mukinyi wowe ubwiwe afise utwani muri we i Madrid harabuze uwo muntu rero nk'aba Modric bagiye ko barekura ubundi abari mwiza mu gihe kurizinga urukino kuko Modric ari mu kibuga bona ridike cyo bandanya yego agufasha of course ntashobora gufasha mu gutera pressing ariko uriya mukinyi muri cya gihe ekipe isa nko yasugerejwe cyo gutuza akabwira Jude Bellingham cyangwa Adagura akamubwira ati tuza dukine Madrid ikintu kunu akasanga nuko ati pressure kayigabana mu rwego kuba yo hanura umukinyi mugenzi we akiri muto ubundi ntanaguciriyemwo yego harakana uvuze ka Aden kuvuga ngo umukinyi yumve ko akina ekipe yo Madrid kandi biri muri we yego uno munsi abakinyi bayo ekipe yo Madrid fise buvuga ngo ko turakinira ekipe bigaragara ko bayikinira kubera ko biri no mu maraso akaroro kahari ekipe itwara Madrid ekipe yese Barcelona tunayisubireho gatoyi natwe tutayivugako urazi ko bafise amazina amwe namwe y'abakinyi uvuga ngo uno munsi baciye mu ishuri ryitwa nde Ramasya abo harimo amazina ba Gavi abitwa ba Lamine Yamal abitwa amazina ba Kubarsi ba Jere Martin amazina avuga ngo atandukanye ariko uje ugenda muri ekipe itwa Madrid twama tuvuga tuti muri ekipe itwa Madrid ni ya ekipe izugura abakinyi uvuga ngo bitwa ko ari abakinyi beza baba ku yandi atandukanye ako kantu nibo bace ndugirako yego Real Madrid kanatsinda ntanaguciriyemwo buri mugwi wose ufise filosofi zawo neza cyane bizavumva yego ariko uno musi ugenda kuraba rero muri Real Madrid wa mukino uvuga yumva ko ari karakinira Real Madrid iri mu maraso n'uwitwa Dani Carvajal n'uwitwa novuga ngo Vini Junior nawe nyamaze ko yerekana ko akunda ekipe itwa Madrid kuva 2018 Fede Valverde nawe nyene ni wa mukeka karerekana ko nawe nyene akunda ekipe itwa Madrid zana ba Dani Ceballos nawe takorana mu mwanya utwiriye nukuvuga ngo ugiye kuraba bamwe bakintu uvuga ngo bamwe na bamwe tuzare kwa kibakiri bato ba Franco Masosono aravuga neza akavuga ngo buriya jenda ndi muri Real Madrid mugabo umukinyi ni mwicitegerezo canje nuwitwa ande Lionel Messi turazi ko mu myaka yeze umukinyi akina kwa Real Madrid cyangwa kwa Barcelona atava umukinyi mwiza akina muri equipe adverse ridike ivyo byita ukuri ko umuntu wese kwa kuri ku mutima shora kuba ndi muri ndavyuka umusore bita Prince Boateng avukana na Jerome Boateng yavuye muri equipe ya AC Milan muri equipe ya AC Barcelona baramubaza ninde mukinyi w'ikitegererezo hano Pritzo mupira maguru yavuze Lionel Messi ariko amaze kuva muri Barcelona yavuze ni Cristiano Ronaldo kuriya no kuri buri wese ashobora kuvuga n'ibintu bisanzwe kuko ni rivality bihari hagati ya Madrid na FC Barcelona ico no kwatsi kibazo cyoteza ngo ugo ruhagara muri equipe ya Madrid ubundi nako ndamera nk'utanga karoro Robert yego mvuga ni nk'akaroro ko ndatanga ati ivyabe muri ziyanzira ntanga ushaka nsigura mvuga ngo umukinyi wa fisi yo ADN muri equipe yitwa Madrid kwavuza aba ba Fede Valverde birerekana Fede Valverde biravugwa yuko inkira reka yakina kuri no munsi muri equipe yitwa Madrid ariko arazikinira kubera ko afise imvune mugabo avuga ati ninava mu kibuga kwa Real Madrid biyaza kudwa dusanga Real Madrid yisanga hanu hagize iki habicana ni numwana amaze gufasha Madrid mu nkino anakoti mu mpande zigiye zitandukanye 2020 akinya kuri left wing canke kuri right wing ku ruhande rw'iburyo gusatira 2023 akina nka central midfield akina ku numero 8 ubu naho bamukubise ku numero 2 ni wamukinye gusa ni passport raba ntaguciriyemwo akandi kantu nonongera ko umuntu aca nabandanya yego uwitwa Fede Valverde match batsinze yo muri weekend Deportivo Alaves yagiye kurangiriza akekina kuri numero 3 ni mu mwabibonye neza baramuhinduje kuvuga ngo ndavuga ati match Fede Valverde akina kabiri akina gatatu akina muri hagati mu kibuga agakina numero 7 no mwigorazo mushiraye bamushiraye rero nako ndavuga ngo ngena mpera heza kuco nako ndavuga muri Madrid vy'ukuri twemeye neza kuri no munsi ni equipe igaragara ko ni ba Florentino Perez karavuga ngo uno munsi ngo dufise equipe nziza dufise novuga ngo equipe igaragara ko ikiri ntoyi ukene cyo vuga ngo ni equipe ntoyi ivyo ndavyemera neza ni ntoyi mugabo kuvuga ngo bafise abakinyi beza navyo kiza kukindi kinde kibazo ko twumvise barondera izina rya Zubimendi ko twumvise barondera umukinyi yitwa Angel Steel kuva muri Stuttgart ko twumvise bandeye amazina y'abanimero banashaka kugarukana gasore kakinda equipe ya Como ako Nico Paz no musi Robert na Houston tuvuge ko Real Madrid vy'ukuri ku maposte yose hose yuzuye ko tuvuga ko muri defense barondera ba Ibrahim Konate bakarondera amazina ba Upamecano
je mba mbona neza neza Real Madrid ku bwanje atagucana nariya ngo mvuge nabiriya bigaragara ko Real Madrid nivyo hari amaposta na bamwe yuzuye mugabo twemera neza neza nimba bifuza gushobora kuba batanga umusaruro mwiza hari ahantu tubaze kubona ko equipe Real Madrid itaragira iki itanga umusaruro vuga ngo mwiza cyane itafise abakinyi vuga ngo beza ereka muri defense bwana Wilson na Ridike muri kwa Madrid si kibazo no kuvuga ngo cy'abakinyi badahari bakinyi barafise ariko ikibazo ni cyaki ni nyene mbega umukinyi umutunza muri Swade kugira ngo akumarire akugirira akamaro nuko abahari ariko no munsi Rudiga aravunika siko Militao akagaruka Militao akavunika Rudiga akagaruka umva effective ya Real Madrid ntigera ikwirana rimwe munsi numuzona ngo effective Madrid ngo yakwenga abakinyi bakwe ari 23 ngo bari hamwe bose kandi ivyo ni navyo bintu vyanabakoze ko mu mwaka uheze cyane kandi no mwaka biko biragaruka siko match yaruka Militao yayikinye Rudiga ntiyarahari muga Militao aragiye Rudiga aragarutse ibyo cyo kuvuga ngo Rudiga aragiye ngo Militao aragarutse ibyo bintu rero ngo birateza uruhagara kuri equipe no mumenyereza kujera effective yiwe mbega ni gute nzotwa defense ya mbere nzotsanguza mu kibuga bigatuma n'umugwi udashobora no kwitwara neza cyane n'ugero uronka abakwiye nimba uronse Dean Hodgson wabuze Rudiga canke Ede Militao nimba uronse Ede Militao Dean Hodgson nawe nyene agiye mu mvune ukuvuga umumenyereza ubwiwe arikira akavuga ngo mbega ni defense yanje ya mbere gutanguza bakiga ninde mbega ni Dean Hodgson na Militao mbega ni Dean Hodgson na Rudiga mbega ni Rudiga na Militao ico gihe rero umaze kuba iyo consistance ugasanga equipe iguma mu guhuzagurika soit nakaragiye uragarutse aragarutse ni hamwe dusanga equipe itunze abakinyi beza mengo ntacyo ko arafashe umugwi ariko asakora ku mazina mu by'ukuri abakinyi barahari ariko ikibazo ni cyakindi mbega izi mvune bazozikugwamo nabande nico gitona kubwira ngo n'ubu woja kw'Isoko of course kazana umukinyi umaze kumunshikana Madrid kibera kubwira ngo kugura umukinyi ukoze nka betting cyangwa ikarata ugiye kubucanga nubuze ngo nza kuburura inganda cyangwa kuburura iki inganda urayizi inganda yiza ari aje inganda burya niki inganda ni karata ari inganda ariyo za bwana oya wega wavuze ngo inganda uvuze inganda vyonanira gutahura cyane kuvuze inganda nshana gutahura uvuze ko nshina kubwira ati inganda sisi nshya ku kirundi nta kibazo ubundi bivana iyo umuntu yavuka nongeye ko ibujyana ni nagasozo ni rudamira ngo ni ijwi rivuga ni voyelle oya hari ibintu byo gucagagura twize umva ngo nagasozo irashaka kubinteguza ngo igaruka izo ni imvugo ngo n'ubwoko bw'imvugo subije inyuma so muri cyo gihe rero inshuti yanje rero imaze kuva nuko ati wacanze zo kara tukagura umukinyi swat tukajya kw'Isoko eka ni nko wajya kw'Isoko ukagura Saliba yego umukwe muri Arsenal so umukinyi mwiza muri equipe ya Arsenal kumuca muri equipe ya Madrid akaza akavunika muri Madrid ntago umusaruro njye kubwira ngo Real Madrid ikibazo suko tabakinyi bafise ikibazo nibazo vy'imvune ben nazo bikosora nabonye muri Barcelona Hansi Flick gishika yari yari Hansi Flick Dieter Hansi Flick yaraba uburyo abakinyi babayemwo aravuga ati ukuntu mubagaburira biri mu bivuna abakinyi kandi urabona ko n'ubu vyanagabanutse birakabanuka cyane Pedro amuruse mu mvune nika avunitse ntari gihe kirekire mara nta mukinyi wa Barcelona avunike igihe kirekire kuko bavuga ngo rimwe na rimwe atagize riga makuru bazi ko nizo mvune zikunda gutsevya abakinyi gukira narabonye ikibazo soit i Madrid bashaka ko arahinda uburyo babagaburira abakinyi préparateur physique ashobora kuba datangiye physique ububiye ubundi ntanaguciye ucu nabandaniza aho nyene Robert kuri préparateur physique kwa Real Madrid ane Pintus bavuze ngo nibo bakene kugarukana ahubwo ngo uhari no munsi nimba tubone yakoragira imvune badini bande n'uwitwa préparateur physique Real Madrid afise mu ruhara rutari ruto ivyo birashoboka kuko bakubwira ngo iyo umukinyi umuhaye tizi nyinshi renze iramuvuna iyo umuhaye nke nayo kandi iramuvuna bisa ko umukinyi tizi iri hagati nuko ati umuha iyo physique iri moyenne no muvune kandi ntumworohereze urabona icyo kintu rero Madrid niko urabaneze mbega Madrid abariko baritsa amagara y'abakinyi bariko bita mu buryo bwiza kuko ntivyumvikana buri gihe kumva ko Militao aragiye Urisi naragarutse Urisi naragiye Rudiga aragarutse mbega iyo axe twizere kugira kuri Raúl Asensio nico kibazo kiri Madrid abo n'Imana banagize n'Imana kuba bashe gutsinda intsinzi bafise uwitwa umukinyezi kwitwa Antonio Rudiga wakina witwa Raúl Asensio abo bakinyi bose n'abakanisi n'abakino vuba bakinisha physique buya n'Imana yikoreye numvise ngo tuzana mudeka Rudiga kaja mu buyenze gutora isupana akazaragwana kabisa ko ngarasatura nta bintu byo guftirata rero navuga ati bwana Wilson ugiye kuri Madrid no kuri ari mechanique ari byahatari ariko basore tukiri ngaho nyine kuri uwo mugwa Real Madrid mu gihe bakiriko baribaza yuko ati mbese uno mugwa Real Madrid igituma atako baritwara neza ese nabakinyi dafise ku buryo twoja kw'Isoko ry'igura n'igurisha mu kwambere tukagura abakinyi ati oya abakinyi barahari ikibazo none ngo kihagaze kugira Real Madrid nitware neza muri uno mugwa Real Madrid
uno munsi twamaze kumva ko abakinyi bahari kandi nkuko mwanabisiguye neza cyane mwabijemwe baravuga ati ufise Badin Hodges